Kajeneza Jean Marie aha Musanze ariho sanzwe nkorera muri atelier yitwa Kaje Light Business. Turahakorera ibintu byose byo mu nshato, no kuvuga aho ndavuga ko ibirato, amasakoshi, amasentire, amaporte monnaie. Turahakorera ibintu byo kudekora, kwandika ku miduga, ibintu by'amabrasserie, no kuvuga ibintu byose bijanye n'amarangi. Aha no kuvuga turakorera ibintu byinshi cyane, kwandika ku mpuzu byose aha niho bikorerwa, amabanderole, amapancarte, ahanya byose ama service turatanga. Uwo mugambi nawutanguye neza na neza maze amashure yanje muri 2018. Sinigeze niyumvira noja gusaba akazi abantu kuko nabona umengo naje ubwanje ntoshobora kwiyungunganya, kuko niho naciye nkimara ishure ndicara ahantu ndatora ikaramu ndandika, ndabona nk'ibintu byo gucapa byo neza ngo ndabizi. Ni nabyo naciye mperako imbere y'ibindi bintu byose, kuko bivanye n'uburyo nari mfise nta kindi nari gushobora. Naraguze turangi dukeya, ndatangura 2018 ndacapa abantu baramenyera mu gucapa. Uko naza ndaronka amahera buke buke, nongera mwindi service nk'ubu ndongera ibintu byo kwandika ku mpuzu, kuko bivanye nuko niyo nari nifuza kugera. Sinatinya kuja mu maformation ahantu kuyasaba, mbonye hari ikintu kinyenteresa canke mengo cyo mfasha, nkasabayo nkagenda nkiga, hanyuma nkavayo ndondera uburyo kugira nkore nyakintu. Niho haho urumva nagiye ndanza ndagera kuri kimwe kimwe, ngera ku kindi na nubu hari ibindi bintu byinshi nize kandi shaka kuzoshikako. Nkitangura hariho nabishi biyumvira ngo no kuyuba no kubura icyo nkora, ariko jewe narinzi vision yanje ndayize, narinzi ndiko ndagenda ngana. No kuvuga aho nahereye nubu ubunya ntibisa, nta naho bihuriye, birari mu itandukaniro rinini cyane, kuko iyo 2018 nkitangura nta bikoresho nari mfise, nta mashine nimwe nari mfise, nakoresha intoki gusa, nta nabakozi nari mfise, nta n'umufasha nari mfise, n'abakiriya ntabo nari mfise beshe ko ntibantahura. No kuvuga hari itandukaniro rinini, kuko iyo 2018 natanguye 19 ndabandanya buke ndatera imbere. Niho haciye iminsi numva ko hari umugambi payeje, umugambi w'igihugu. Ico gihe naho nyine umwaka wa mbere ndagoma mu rumengo ni bya bindi bazompenda, avuga nti kaje nzigwana kuko nshoboye, ariko mbona ababigiyemwo ntibabahenze. Nanje umwaka ukurikira muri 2020 nanje ndagenda ndapasa konkuru. Ico gihe ndagirwa n'amahirwe bivanye n'amani projet nari mfise n'ishaka nari mfise, cyambo wa mbere ngaha muri commune wacu ya Bukeye. Hanyuma cyane ndonka n'amahirwe byo kuja guhiganwa ku rwego rw'intara, naho nyene cyamba uwa kabiri. Babo bumvise ubuhinga mfise no kuntu ushaka kubikora, kandi vraiment ibintu bimeze neza, ndabiviva. Nibaza ko nta gasuzuguro mu bikorwa ndimwo aho ngeze no munsi. Nkitangura nari umwe, ariko mu nyuma narinjije mwandi babiri, turakora turananirwa, ndashiramo bandi babiri, turakora turananirwa. No kuvuga narageze ku bakozi 7. Muri abindwi harabamwe ababizi bambwiye ati twebwe twamaze kubimenya kandi turafise umutahe w'ibanze, urashobora kudufasha natwe tukiyongonganya. Abo ndabafasha, baragenda bashinga amateriye yabo, ubu bariko bakora ibyabo. Ariko mu nyuma cagenda ndabasubiriza n'abandi, ubu tugeze ku bakozi 10 bamaho. No kuvuga n'abandi iyo tubakeneye cyo tubahamagara bashika 8. Kuvuga akazi kabaye kenshi katunaniye cyo tubahamagara bakaza. Ariko nabonyene ni kibazo cy'ibikoresho. Iyo twe dusaba mashine akwiye tukagira naho dukorera hagutse, biba bikunda ingene nabonyene begera bagakora, ko kwinjizaho ntibobura ico binjiza. Gusa ngo mashine arazimvye, ni ikintu dutegura buke buke, ko twategura kugura amani mashine, kuko twongeye mu mashine cyatwongeramo n'abakozi bayakoresha. Kandi tutongeye mu mashine cyahongeramo abakozi kuko bacabura ico bakora. Ntituryoherwa nabo twahaye akazi, turyoherwa nabo twigishije. Yego twebwe uje uri umukozi ugashaka akazi gukora turakaguha, ariko twese ico kiduhimbara, twe duhimbagwa nuko umuntu tumwigisha akadukorera ico giringo gitoya yihaye cyo kumwigisha, hanyuma nakagenda mu vyiwe, kuko ibikorwa by'umuntu nivyo bimuteza imbere. Nta utera imbere n'umukozi w'umuntu, biragoye. Imbere yuko ntangura gukorana na payeje narinjiza hagati y'ibihumbi 200
n'ibihumbi 400 ku kwezi. Bidatumwe nuko ntarishoboye ariko nta mafaranga nari mfise yo kugira ngo nikore ku bandi babishoboye bamfashe, nta bakozi nari mfise. Ariko mu nyuma yaho ntanguriye gukorana na Paeje ikanyongereza umutahe, ndashobora kwinjiza hagati y'umuriyoni canke akarenga ku kwezi, kuri kwa kwezi nyene. Kandi ku kijanye na production hoho vraiment ubunya ndashobora gusatisfeza abakiriya naho atari bose, benshi bashoboka, kuko ubunya nta ntara nimwe batanze bivanye na production. Ndakora ibirato bakabishima, ucambaye abwira mugenzi we, isentiru yambaye ntihera kandi ntacuya. No kuvuga ubunya production iri hejuru cyane. Ku kijanye n'ibirato gusa ku munsi ndashaka gukora ibirato 10, abakiriya 10 nkabakira nkabaha ibirato bakaryoherwa. Ndifuza no gukorana byinshi cyane kuko ndafise amakomande atari make. Nk'ubunya hariho abakongomani bamaze imisi bashaka ko dukorana, ndabaha ibirato. Niyo mpamvu ndiko ndarondera amahera menshi kandi kugira ngo urizi ni machine shego produce mve kuri 10 shike nko mu 200 canke birenge, kuko amamarche yoyo ndayafise. Uwo tuzinanye bavuye no baja aho bagiye hose canke ababibonye ku marezo sociaux barashinga intahe bakavuga yuko bimeze neza, bigatuma ndonka n'abandi bakiriya benshi. Niyo mpamvu rero ndi mu rugamba rudasanzwe ukwagura uruganda no guproduce byinshi kose bishoboka. Numva noshimira umugambi Paeje cyane uriko urakora ibidasanzwe mu gushigikira urwaruka. Kwa ndashima ndiko ndibaza ingene urwaruka rw'imbere rwari rubayeho Paeje itaraza, kuko sindiko ndabona ingene kwiyungunganya bigakunda. No kuvuga ubunya umuntu aragira umugambi akawutegura neza akawandika hama akaha umugambi Paeje ukamufasha. No kuvuga ni ikintu ciza cyane. Twoshimira leta y'u Burundi, twoshimira n'indongozi zose turongoye ko kwico cimiro ciza bagize. Niryo soko giterambere, kuko urwaruka ruri kubikorwa niko rufise inguvu. Ndibaza niko sinibaza kwanza niko bimeze, niko rufise inguvu nyinshi cyane. Kandi nibaza ko bica bituma n'ibintu abantu benshi bahenda urwaruka bibabike kubera baruri kubikorwa. Ntanze nk'akarorero nk'abo dukorana ni bake bamenye ibyabereye aho hanze, kuko tuba turi ku kazi, tuba turi kubikorwa, dushaka guteza imbere igihugu cyacu, duteza imbere imiryango yacu nabo tubana. Kandi wanashima turanafise n'undi mwanya twigisha urwaruka, tukagwigisha ibijanye no kwitunganiriza imigambi, tukabereka ko byose bishoboka, kuko turavye mu gihugu cyacu Burundi ni igihugu ciza aho ibintu byose bishoboka, ushobora kubikora bikavamwa amafaranga icyari cyo cyose. Naho iyo bamabuye yegeranije uyagurisha, ata muntu agufashe ukayagurisha, naho ufata ibyatsi ubica inka zikabirya. Ikibazo dufise n'abajene bacu bataragira iryo shaka canke kwitahura. Tuba mu gihugu ciza cyane aho ibintu byose bishoboka, aho ubuzima bushoboka.